Ikigo kiraba ibijanye n'ubuziranenge BBN mu ncamake y'igifaransa ngo barafise ingorane yo kuronka ico bita certificat système. Rero nayo ngo ikaba yotuma ibintu bitari bike bihingurirwa hano mu Burundi bishobora gushorerwa mu bindi bihugu ata ngorane zibayemwo. Ibi rero bikaba bimwe mu bishikirizwa na Severin Sindayikengera, umuyobozi mukuru w'ikigo BBN. Imbere yaho ariko harabanza adusigurire ijambo ryitwa norme ico risigura kuko rivugwa akatari gake mu kigo BBN. Izo norme mu bisanzwe ni ikintu technique abantu benshi batazi, ni ikintu haba mu bintu canke mu vyahinguwe canke mu maserivisi abantu bategerezwa kwisunga kugira ngo ivyo bintu ari ivyo gufungura canke ari ivyo gukora ibindi byose gushobora guhiganwa bije ku isoko atamakemwa bifise, hanyuma bizanire ubutunzi uwo muntu aba yabikoze canke umuryango wiwe ndetse n'igihugu cyose. Ndetse mu bisanzwe muri domaine y'amanorme usanga isi yose ari urufatangane. Ego hariho ibinyobwa binyobwa cyane muri no minsi ngaha mu gisagara ca Bujumbura aho duherereye, kandi baza ko binyobwa n'ahandi hose mu gihugu bikorwa n'ishirahamwe rimwe ryo mu Kayanza, ibinyobwa by'ubwoko bwinshi. Rero bijya binyobwa muri BBN murabizi mwasanze bikwije ibisabwa? Ico kibazo kigomba kuja kumera nk'ico muhejeje kumbaza, tabara mu ntenyenyere gatoya. Nibaza yuko ibi bintu byo gukontorora amahinguriro agira iki niyo imena muri ko murabaza irimwo yaragendewe, hari ingingo zayifashwe ko. Nibaza yuko kuza muri BBN iraza ibidandazwa byayo turabizi. Rero nibaza yuko ico kibazo nk'icambere zocishura neza na neza ubushikiranganje bumaze gutanga intumbero kuvyo bazoba bafatiye ayo mahinguriro. Kuri uyu munsi mpuzamakungu wo kuraba ibijanye n'ibyo umuntu kwita ubuziranenge, mwebwe nk'abahinga mubona mu Burundi mugeze ku rugero rungana iki muravye iyo mwifuza gushika? Yegome cyane murakoze. Twebwe turanezerewe gose tubonye ingene turiko turatera imbere mu vyerekeye ubuziranenge aho iwacu, naho tukiri kure turibaza yuko bizoza. BBN ikivuka mu 1992 yari ifise abakozi batanu. Urumva si kera cyane, byari bigoye, iguma ngaho iduga. Ubu dufise abakozi 64, abo bose harimwo abakozi twokwita personnel d'appui atarabahinga cyane. Ariko hambavu y'ivyo bibazo dufise, turakora ivyo dushoboye, naho usanga bitatworohera. Ivyo bibazo sinobitura mwebwe abamenyesha makuru. Ivyo bibazo byose twarakoze agatabo twise stratégie de modernisation et d'opérationnalisation du BBN. Ako gatabo inama shikiranganji yarakemeje itariki 29 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka, aho twarasizemwo ivyo tumaze gukora n'ivyo twifuza gukora n'ingorane dufise, hatavuzemo iyo ngorane y'abakozi badakwiye cyane muri BBN. Ariko ico mwomenya niki nuko ubu twifuza cyane yuko mu minsi iri imbere BBN yoba ku rugero rw'ibindi bigo byo muri aka karere canke ivyo mu makungu biraba ubuziranenge. Ivyo twaratanguye kubikora, tukabikora gute? Twebwe ubu dukora
tugerageza kugira imigenderanire n'ibindi bigo dukora bimwe, ibigo vyo muri EAC, ibigo vyo muri Afrika, ibigo vy'Iburaya, ibigo vy'ahandi turafise imigenderanire cyane. Nk'ubu turi muri izo, nk'ubu turi muri Arso, iyo ni kigo kiri muri Afrika kiraba ivyo vyose turinjira, tukaba turekuriwe no gukoresha amanorme yabo. Abantu benshi ubu baribaza kubera ibi bintu vy'ubuziranenge n'ibintu technique bitoroshe kumva ku bantu. Abantu benshi baravuga bati ibidandazwa by'i Burundi ntibisohoka kubera imvo iyi nivyo. Ubu turafise uburenganzira bwo gushobora gutanga ama certificat y'ibintu ku rwego rw'igihugu. Mugabo amanorme dukoresha na manorme ya EAC, na EAC iyakura mu manorme ya ISO international, bivuga yuko ubu abantu bahora bavuga ngo BBN ngo nta manorme ifise. Oya, ubu turafise uburenganzira burya turi muri izo bwo gukoresha amanorme yose dushaka, kuko hariho procedure zo kubikoresha. Rero turiko turatera imbere kuko dukorana n'abandi, turiko turanagerageza yuko nta muntu yogomba gutera imbere ku rugero rw'abandi adahereye iwabo. Aha abarundi baracabuze akameremere k'ubuziranenge, nico gituma ubona ibi bintu bitariko biragenda neza. Ubu rero turiko turabazana buke buke tubasigurira kugira bumve yuko ikintu kija ku isoko gifise certificat, kidafise certificat birazira ko kija ku isoko. Rero ubu turiko turakora iki? Turabuze ikintu bita certification system. Certification system ni iki? Ni certificat umuntu aronka ari ukora mu ihinguriro, iryo hinguriro ivyo rikoze bikemerwa mu makungu, ari service bikozwe ikemerwa mu makungu. Aha muri iki gihugu hariho amashirahamwe, amahinguriro atari make amaze kuronka izo certificat system. Rero na BBN turiko turarondera mu bintu bitari bike yuko tworonka izo certificat system. Nk'imuri uno mwaka turifuza kuronka, twaramaze gutangura kuri budget ya leta, turiko turarondera certificat ISO 9001. Iyo certificat ISO 9001 iba yerekana yuko umuntu afise ubushobozi bwo kurondera kugira management de la qualité. Turiko turarondera n'izindi za ISO 17020, za ISO 17025, za ISO 17065. Izo zose ni kugira ngo amalaboratoire yacu hanyuma n'ibikorwa dukora bya certification n'ivya inspection bishobore gutera imbere. Turiko turagerageza kandi turabona yuko dutera intambwe. Gusa nibaza yuko ikibazo wabajije ari kibazo ciza, ntitwicaye, turiko turagerageza yuko dushira ku rugero BBN hamwe n'ahandi, kuko turabifitiye ubushobozi. Gusa nuko uburyo bubuze, turabusaba leta, tubusaba mwebwe abamenyesha amakuru, kandi turabona yuko bariko baratwitaba ku buryo nibaza yuko BBN uko yari kivuka mu mwaka wa 1992 siko imeze ubu, siko yari imeze mu 2010. Turiko turatera imbere cyane, tubikoreye cyane mu gukorera mu runani n'ibindi bigo byo ngaha mu gihugu birabi by'ubuziranenge. Uravuga yuko ikintu cyose cyo ku isoko cyo gifise urupapuro rwerekana yuko ubuziranenge, ariko turaze mu gihugu cyacu Burundi hariho umugenzo uko hagati mu gihugu bitandukanye, ashaka gufata nk'imyimbati akayisekura mu isekuru, akayungurura, akayitwara ku isoko. Ega ibyo navyo birabujijwe mu tandukanya kumbure bikaba bibujijwe n'ibyo babyemerewe. Hamwe novuga yuko umunyagihugu yo sekura ubududu ntabujyane ku isoko ko byemewe nuko bitemewe, noba ndiko ndabesha. Mu bisanzwe ibi bintu by'ubuziranenge birafise urwego bija birajyana. Hariho urwego twita artisanal, urwego rw'ibintu bisanzwe.
abo bantu bagira imyumbati gusa n'ibindi bifungurwa byose, abo bantu icyo dukora twebwe turabigisha yuko bo bikorana isuku, bakabikorana ubuhinga, bakabona kubijyana ku isoko. Mugabo ugiye ugatera imbere gatoya icyo twita petites et moyennes entreprises, aya mahinguriro mubona ari karakora, nabo nyene barakeneye iryo suku, barakeneye iki, bariko baragira ibintu bidakiriye hagufi bashaka kujana ku isoko, bisa n'ibiriko birakura. Nico kimwe n'amahinguriro manini, abo nibo twifuza yuko baza iwacu tukaba certificat kugira ngo baje ku isoko. Aha mu Burundi abamaze kunyugwa n'ivyo bintu ni bakeya gose, ariko ibi turiko turagira nibaza yuko bizotuma abantu bose bakorera ibintu mu rufuri bitazwi, badatanga amakori, batabikora neza, bibangamira amagara y'abantu. Nibaza yuko umwanya wabo turiko turafata ingingo buke buke, ingingo ku kigo BBN, ingingo ku rwego rw'igihugu nk'uko muriko murabibona, ku buryo ibintu tuzobishira ku murongo nk'i mu bindi bihugu.